Mugira mwumvirize igikino Iyotuja. Iyotuja ni igikino dutegurirwa na Agence de Communication baravuga ishikikiwe n'umugambi w'igihugu payeje. Cyanditswe na Ezekiel Nitunga, gitunganywa na Claude Camarade, gikinwa n'umugwi Gacinkwara. Iyotuja. Muntu we, papa kari. Mbere yemwe kuvaho namuhamagariye, nukuvuga ko atanyumva. Azokwishinga kunywa inzoga za misi yose, agataha borewe. Ajyanye umengo ni kiziga, ngo vyomukundira akavyuka. Papa kari. Nibikiga mama kare kuvyutsa unyomango nkoma niryame. Uzitiro narimwo. Imwe mbere nariko ndota mbona ca kibondo cacu duheruka kubura. Ewe kwamana intimba y'ibibondo biguca mu nto kubibona. Oya nawe papa kari. Ureka kunzimurira. Uzi nkuje ko vyari vyaramaze kumvamwo. None unyibukije kanzunya wanje. Emwe twavuga twareka. Tutiyumviriye cyokorwa. Nubu turacaciye umugongo. Vyuko ufata isuka tuje gukora. Inda yo yuribuka kwidafata akaruhuko. Mbizo baryamaze guca gutya. Ejo twakuteramanye na nkoroka nabitemeye. Abo nabarampaye utuyoga. Emwe naraye ndaruhatse pe. Yaba indari yuzura nosubiye kunyotegwa ntevye. Enda nzanira amazi nicishe mu maso. Ego mereka ndayakuzanira. Mbenya amazi nyene yo simbona hasigaye marimwe. Kari ejo yishinze yiga, aribagira gusimba kumwonga kuvoma. Aha mbere twahatse kurara mu nzu itagira amazi kandi kizira. Reka kari rashika aja kuvoma avuye kw'ishuri. Amazi atekesha ivyo dusanza ku kivi. Akira ya mazi papa kari. Ihumure n'ingoga tugende. Erega ikivi ni cakari. Begugira hari ingoga mfise. Numva zaraye zinkonyaguye. Aho umubiri wose umengo nuwandaje kurusyo. Ariko papa kari. Nizo nzoga za misi yose utazigabanije. Ndabona zigiye kukuganza. Imisi yose uko Imana yayiremye nta munsi udataha uborewe. Maze amahera yo kunywa inzoga yoyo ntuyabura. Kandi twakamvaguye n'ibitagira nakunye. Ubwo gantuze ntiwokwisubirako. Reka mama kari reka. Awugira nizo nisorore. Ekada. Aha ndazihabwa n'abagenzi. Ubwo ubona biteme na nkoroka n'abagabo pe. Bamaze iminsi barindengereza nagwabiye. Oya, nzobacana inkwi zahetse. Inzoga zozo baraziguha. Sivyo wabuze ukugurana n'amahera 10 ngo dusambire kanzunya wanje. Ariko gantuze ugiriyo tugira amikoro. Umwana wacu yari kuduca mu ntoke tubona tutamusambiye. Devota mugore wanje. Je maze iminsi ndavyumvirako. Ico cyumviro kikaguma kingwanira muri jewe. Ugiyo nteramanye n'abagenzi ndahumvira ivyiyumviro vyinshi kandi bihambaye. Ntuzi kidovye wahari yiruhina wa mugenzi wa nkoroka. Sumwe bigera kuzanana na nkoroka. Wa munsi baguhitana ngo uje kubera icabona nkoroka. Igihagurisha cakivi co haruguru y'umwonga. Ego menurya nyene. Ngira kumurira twumve. Emwe urya kidovye ubona na wene ngo vyari vyamugende nkuko kwacu. Ngo bari baramwabuye umugongo. Iyo ngo atabona nkoroka ngo amujane kwa rumenye. Ngo natuya twana tubiri tw'utumugu ubona afise ngo ntaba kitubona. Umuntu gantuze agize ngo aravyara akana ngo baca bakarabura kakivuka. Ako birengagije nako ngo karamaze kabiri. Kararyama gakomeye
bwaca bagasanganya vyawe vyarabikanyunya utuguru canke utuboko umwana akababaye ikimuguko. Ubwo wavuze ngo ubukene buragatsindwa ntiyabeshe. Ayo tuba dufise amikoro twabwira nkoroka natwe akatujana aho yajanye kidovye natwe tukaraba ko twosubira kubona iceri mugongo. Ubwo ubona na wene ararushe ariko ubu yararuhutse. Uwo rumenyi wumva ngo wahari inyuma y'umusozi waguye isato ngo waraguriye amucira umurongo utukura abansi biwe badasubira kurenga. Erega papa Kari amagara rutamajana kumbura uhiga umukiriya wakajya gahene kari gasigaye hama natwe dutarataze nkuko wumva abandi babigenza. Burya uyu muntu atumarira k'abana si uwakure kandi burya ngo umuswi urya umuhini usotera isuka. Andisha burya natwe ntitwojya ngo turyame harya natwe azotugatura. Yampaye isuka ahubwo reka ivyo vyo kuguherekeza kuri manda bihagarike nsimbire kwibare kwa mukire ndamubwira aze kuyirabiye impene bona arigeze kubaga ayotse mushikaki tubone kubona amahera twisambire. Ego genda ariko gamana ntiwodukiza ibi vyago vya misi yose. Ahishasi y'impene nyene ngo pi ese ingene yari nziza nyogokuru yari yayitugabiye ngo tuyiragire ivyare igwire hama ngo uruvyaro rwa mbere tumwokorere hama natwe iheze idusahirize ku mvyaro zikurikira ngo turonke amase yo gutabira imirima. None ngo iyigomba igende ariko nta kundi. muhejeje kumviriza igikino iyo tuja. Ushaka kugira icyo ashikirije cyangwa agomba kutwunganira yotwandikira kuri 79 48 21 30. Kushaka kuja muri group WhatsApp yoca kuri izo nimero nyene akandika ijambo iyo tuja. Igikino iyo tuja kuri radio Mbere FM gikurikirana ku munsi wa kabiri no ku munsi wa kane guhera saa 3 z'ijoro. Wafasha amajwi Jogo Sondo Beats. Turabashimiye naho ubutaha. Iyo tuja.